Mwambonye DJ Paulin. DJ Paulin shima comme ça. Nashukuru sana. Bonne année. Mwaka mpya. Wasi wote DJ Paulin, by the way félicitations. Umwaka urarangiye 2023 irarangiye. Ibintu ushimira Imana cyane uvuga uti washitse bitanu fasta nibihe? Nukubona yuko programme twatanze twashoboye kuyimentana kandi igashoboka. Yeah. Okay. Icyo ni kimwe muri binini. Icya kabiri nuko tukiri bazima. Kubona nashoboye kurera abana banje akari bazima barashoboye ku ishuri. Akaba twiri bazima twiriho two turahimbaza uyu mwaka n'ibintu byose cyane gose. Nice. DJ Paulin gutegura ibiteramo bikomakomeye nk'ibi abantu benshi nibibatangaza sana no kuronka abantu benshi bakwitaba mu biteramo byawe. Ariko icyatangaje benshi Skol nigaragara cyane mu bintu bikomakomeye nk'ibi. Byageze gute kuri Paulin yizegwe na Skol kuri uru rugero rudasanzwe? Ku cyambere waruvuze abantu bankurikira ko nanjye ndabakunda barankunda ngani nkabakunda. Skol nayo ni kubera baratwizeye. SUBCRIBE ni compagnie nishiramwe ritegura ibiteramo hanyuma baratwizeye niko twokorana hanyuma murano ko byagenze neza. Okay. Sawa ntimukunda keshi kuvuga amafaranga ya sponsorship yatanzwe ariko uko biri kose biraboneka ko ari akanotsi karekare. Okay, by the way turekanye n'ivyo. Paulin umwaka waranzwe n'imyidogo itandukanye mu Barundi ariko no gushima birimwo kuko si bose bagiye baridoga. By the way haro nabashimye. DJ Paulin ni giki ubemereye Abarundi n'amakungu 2024? Nuko ibiteramo twakoze uyu mwaka uheze twobigwiza nka kabiri. Ama societe nka Skol atwizere kugira ngo dushobore gukora ibiteramo byinshi kubera ni visibility nini cyane gose ku gihugu. Okay. Yeah. Sawa Lenda hejeje ariko dushaka kumenya ni ubuhe buryo buhinga promotion inguvu ukoresha kugira ibiteramo byawe byinshi bigire réussite kuri urugero ruteye ubwoba cyane. Nibaza yuko natoye equipe ya SUBCRIBE n'abantu bari doué base ubunye basike babizi cyane gose. Twarize twaramenye ubu two turakora ivyo twize. Okay, promesse rero zibiri twemere tuzokwishyuza 2024 Imana ikikuzigama. Ibiteramo bitatu bikomeye cyane gose muri juillet, août na décembre. International. Big up sana mzee. Asante sana. Mwabyumvise DJ Paulin ibiteramo bitatu. Mwabyumvise ameza yavuze ati 2024 tumwishyuza ibiteramo bitatu international. Nakibonye iki ariko international. By the way, I'm so happy. Ami bro, uri sober? Sober. Kabisa. Sober. Skol. Number 1. Okay, by the way, kwa exactly mwone turi na MC Ami Pro the MC. Ni ariko MC nga muri no show idasanzwe. Twabwiye ko red carpet irabandangiza banakuza chaka ba star benshi. Ami Pro, shaka kumenya ino show. Umwaka urarangiye. Kwa by the way, happy new year. Asante no. Weje kwinjiza abantu mu mwaka mushasha ibintu bimeze. 44 nkuko vyama. Nkuko vyama. Imyaka myinshi je nta bonane nigeranja. Abantu nibo bayije. Ami Pro energy ukoresha kuba umu MC w'amashow akomakomeye nkayo. Uyikurahe hamakwizegwa n'abantu benshi kuri rugero. Mu mwaka wazohera amashow yose MC ari Ami Pro. Uno mwaka ngoze show amajana 315. 315. Iyo confidence yuko abantu bose bakora show bayumvira Ami Pro MC bivahe nuko ndumukozi. Wow, nice kabisa. Twageze kubivuga muri analysis Ami Pro numukozi by the way mwaye kaze kawe aragakubita nkuko vyama. Ami Pro mwaka uraheze ivyo wari wateguye gukora mwaka wose warabikoze neza? Narabikoze ndashima Imana. Ivyo ntakoze nzobikora umwaka uza. Bibiri wimereje gukora? Kurongora. Irishe la différence cyangwa se ugutandukana kuri no show n'ibindi biteramo byose ugiye urabona. Iki ni giteramo cy'umwaka kuko nuwagiteguye nuwategura ivy'umwaka. Paulin yubahwe wabyumvise. Uno musi Ami Pro
uragirirwa amahirwe cyane yo kwizerwa n'abagwiza tunga abantu benshi company menshi cyane ku buryo nakubonye na Ami Pro niwe muntu wenyene maze kubona yambaye umupira wa Skol uri ku izina ryiwe. Oh, by the way, man. Wow. Isn't it VVIP, by the way? Ami Pro. Kubera iki urekanye n'ubukozi ariko bibaza ko ufite ikindi kimeze gute kirusha abandi? Umutima gute? Kubana neza n'abantu, kumenya ibyo abantu bakeneye hama nkabitanga. Kuba uronka amadili yose nta shari bitera mu bandi. Nubwo byo garagara je mbaye kubw'Imana. Naco bintwaye. Voilà. Ami Pro akajambo wotekera abantu baje muri biteramo of course bakora kuri Isaac TV ariko n'abataje n'abategura ama evenement 2024 Ami Pro twemereye kwa ngiye by the way 2024 mariage 2024 gusohoka igihugu cyane 2024 ndi mu kwitanga 2024 invitation nyinshi amen 2024 urukundo uragwamana ama special 2024 zo kwishyuza 2024 ibyo muzonyishyuza iterambere ry'umuziki muzonyishyuza abartiste gusohoka cyane ariko muzonyishyuze kandi amashow mpuzamakungu muzonyishyuze bikare na mu Burundi. Ami Pro ndahejeje abantu benshi bamwe ati Ami Pro ari mu Barundi bake bipendekeza reka nkoresha ijambo akunda gukoresha yipendekeza cyane mu bashitsi cyane abanyarwanda cyane ubyo no mu Rwanda ariko bakwakira neza cyane shaka kumenya uriko urabona izi comments ntaco zikugira nta destabilité ziguha na instabilité ziguha sindi umujournaliste wo Burundi gusa ndi umujournaliste w'amakungu ndi sinshobora kwibloka cyangwa kwilimita ngo nkorera abarundi gusa umuziki uri nuwa bose ni muri munsi no bloka jewe kumuririmbya je ukora show ngano mu promotion ya show ejo start bicanga dramatini agenda handi bazoyimuha kubera ko abantu badashobora gushira mu bwenge simbayeho rero kugira ngo abantu bamvuge neza ahubwo je mbonye ko ibintu ari sawa ndashima Imana. Abafana bidogera yuko abartisi bacu badasohoka cyane wabwiye iki? Uno mwaka barasohoka cyane umwakuze uyu mwaka 2024 twamaze kwinjiramo barasohoka cyane. Okay sawa specialité ndahejeje specialité wobwira abategura ama evenement bagenzi ba Paulin ikindi bo kwigira kuri Paulin n'igiki bigira kuri Paulin bicarane nawe bamusaba impanuro n'igiki niyo gusa bicarana nawe bazokwiga byinshi Paulin n'umuntu akomeye muri no industry Paulin n'umuntu akwiye gufatwa nk'intwari. Thank you so much. Iro ni jambo rya Ami Pro the MC DJ Paulin akwiye gufatwa nk'intwari tubamenye show Isaac TV.